Abenshi ndabizi ko batabizi ariko burya nubwo ari igihugu gito mu buringanire, Uburundi ni igihugu gifise amahoteli meza kandi azimvye. Aya mahoteli akaba afise akazi ko kwakira ingenzi n'abashaka kuruhukira mu bwiza budasanzwe. Niba utarantahura gushika ubu rero, uyu munsi tugiye kurabira hamwe amahoteli 10 azimvye gusumba ayandi yose mu Burundi, ariko kandi ayo mahoteli tukaza kuraba ubwiza bwayo n'amafaranga yishyuza, tukaza kurabira hamwe kandi naho dusanga aherereye. Muri iki kiganiro aho tuvuga ihoteli 10 zidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, hambavu y'ibindi bibanza bidasanzwe ingenzi zikunda kuza kuraba. Niba rero ari ubwa mbere ushitse hano kuri iyi YouTube channel canke ukaba wari umaze kuhaza ariko ukaba utarakora subscribe, ndagusavye ngo uyikore hanyuma uzobutanze intererano yawe kuri iyi YouTube channel. Jewe tugiye kubana muri kiganiro kuva gitanguye kugira gisoje. Nitwa Abel Wiringimana nk'ibisanzwe, ndagwaye ikaze. Muri iki kiganiro cyacu cy'uno munsi rero, aho turabira hamwe amahoteli 10 azimvye gusumba ayandi mu Burundi. Reka duhere ku mwanya w'10 tugenda ku mwanya wa mbere, aho ku mwanya w'10 tuhasanga ihoteli yitwa Hotel Tropicana iri mu Kinindo. Aha ni mu gisagara ca Bujumbura. Iyi hoteli Tropicana iri mu Kinindo bivugwa ko yubatse ahantu heza cyane, hari umutekano n'amahoro, ku buryo bw'uko iyo umuntu ahari aba yumva atuje, atekanye, atagwamo, eka atakintu na kimwe coshobora kumugora. Ari nayo mpamvu abantu benshi bakunda iyi hoteli. Ni ukuvuga ngo iyi hoteli irimwo bar, ikagiramwo piscine na sale y'inama, ariko ku rundi ruhande iyi hoteli ngo ifise ni sale ishobora kuberamwo amakoraniro n'abandi bantu benshi bashaka kuruhuka, ngo bashobora gukirimbira iyi hoteli. Waba uri ingenzi rero canke uri umwenegihugu asanzwe ushaka kuja kwituriza ngaha muri iyi hoteli, bigusaba amafaranga angana n'amadolari 70 canke 105 ku munsi. Inyuma y'ivyo rero tumaze kubonera hamwe kuri iyi Hotel Tropicana, no kuvuga ngo nivyo biyigira imwe mu mahoteli azimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yaje no ku mwanya w'10. Twihuse kuri uru rutonde rwacu, reka twigire ku mwanya w'9. Ku mwanya w'9 tuhasanga Urban Lodge Hotel, nayo nyene iri mu gisagara ca Bujumbura. Iyi hoteli ifise ubwiza bwo hanze n'imbere buhanitse ku rwego rudasanzwe. Irimwo restaurant, ikagira n'abakozi bayo bari ku rwego rukomeye cyane mpuzamakungu. Bivugwa ko kandi iyi Urban Lodge Hotel iri mu gisagara ca Bujumbura iha priorite kuri service runaka abantu baba badasanzwe bayigendeye. Aho woba uvuye hose rero, haba mu burengero bw'isi, mu buseruko canke mu bumanuko, ndetse no mu burasirazuba, kugira ngo uzoje kurara ijoro rimwe ryonyene muri iyi hoteli, bizogusaba amafaranga ari hagati y'amadolari 90 n'amadolari 190 kw'ijoro rimwe ryonyene. Ibi rero nivyo vyatumye iyi hoteli yacu iza ku mwanya w'9. Twihuse rero kandi reka twigire ku mwanya wacu w'8 kuri uru rutonde rw'amahoteli 10 akaze gusumbya ayandi yose mu gihugu cy'u Burundi. Ku mwanya w'8 rero tuhasanga iyi hoteli yitwa Safari Gate, nayo nyene iri mu gisagara ca Bujumbura. Ibintu rero usanga kuri iyi hoteli no kuvuga ngo ifise ambiance idasanzwe cyane, ku buryo bw'uko umuntu wese yayituye ashobora kumva akayaga keza gusumba ahandi hantu hose umuntu ashobora kuruhukira. Iyi hoteli kandi bivugwa ko ihanganye neza na neza n'ikiyaga ca Lake Tanganyika, akaba ari nayo hoteli kandi ikunda kwakira abashitsi benshi b'ingenzi bakunze kuza kuraba ibiba bidukikije, ivyo bita environnement. Iyi hoteli kandi ni imwe mu mahoteli ashobora kuraza abantu baba bifuza nko kuja kuraba kuri plage canke kutanganyika neza na neza atakintu kibagoye. Kubw'ivyo vyose rero nakubariye, aho wowe uva hose mu mihingo y'igihugu canke mu mihingo y'isi yose, uzorare ijoro rimwe ryonyene muri iyi hoteli, bigusaba kuba ufise amadolari ari hagati ya 70 hamwe n'amadolari 160 mw'ijoro rimwe gusa. Ibi vyose rero maze kukubwira tudondagura ngaho inyuma, nivyo bituma Safari Gate Hotel iza ku mwanya w'8. Twihuse reka twigire ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 tuhasanga Tropitel Hotel. Tropitel Hotel nayo nyene iri mu gisagara ca Bujumbura. Iyi hoteli rero impamvu abantu benshi bayirukira canke ikabizimvye, no kubera ko ari imwe mu mahoteli mashasha yubatswe vuba cane, kandi bivugwa ko iyi hoteli yagiye kure cane mu vyo kwakira abantu. Ahubwo hari abavuga ko ishobora kuba ari imwe mu mahoteli yakira abantu neza gusumba izindi zose zoba zisanzwe muri aka karere. Iyi hoteli rero bivugwa ko ari hoteli imwe mu zifise internet yihuta cyane, zikagira piscine n'ibiro vyo gukoreramwo business.
ahubwo bivugwa ko iyi hoteli ari n'imwe mu zikunda gushimwa n'aba bantu bitwa aba booking platforms. Kubera ibi byose twakubwiye rero ngaha inyuma kuri Tropitele Hotel, ni navyo vyatumye iza ku mwanya wacu w'indwi muri uru rutonde rw'amahoteli meza meza ari mu gihugu c'u Burundi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Marita Hotel. Iyi iri mu gisagara ca Gitega. Iyi hoteli Marita Hotel iri neza na neza mu gisagara ca Gitega, ari nayo ntara irimwo umugwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi. Marita Hotel ni imwe mu mahoteli ahanitse cyane ari mu gisagara ca Gitega. Akenshi bivugwa ko ikunda kwakira abanyacubahiro bo ku rwego rwo hejuru, abanyamahanga, ikakira kandi n'abandi bantu baba badasanzwe baje mu manama ya za business. Iyi hoteli kandi ni imwe mu mahoteli akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi kuko imaze kumenyekana nk'uko ifise staff yo kuorganiza amanama adasanzwe. Kubera izi service rero zose nakubariye n'izindi ntiriwe ndadondagura ngaha aye, kugira ngo rero ube umwe mu bantu bashobora kurara muri iyi hoteli mw'ijoro rimwe ryonyene bigusaba amadolari ari hagati ya 60 hamwe n'amadolari 150 buri joro rimwe. Ni niyo mpamvu rero Marita Hotel yaje ku mwanya wa gatandatu. Reka twihute twigire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Dolce Vita Resort Hotel. Iyi nayo ibereye neza na neza ikiriri mu ntara ya Bujumbura. Dolce Vita Resort Hotel ni hoteli idasanzwe y'akarorero iri mu gisagara c'u Burundi ku bantu baba bashaka ahantu hari ubuzima butuje. Iyi hoteli rero ndiko ndakubwira irangwamwo akabare keza, ikaba ifise piscine, ikagira kandi na restaurant nziza cyane iteka ibyo kurya vy'ikirundi, no kuvuga ngo ibyo kurya vy'akaranga. Bivanye rero na location iyi hoteli irimwo bikavana na service batanga ku bantu bose babituye, no kuvuga ngo iyi hoteli kugira ngo iraremwo ijoro rimwe ryonyene bigusaba ko uba ufise amadolari ari hagati ya 90 n'amajana 200 buri joro rimwe. Dolce Vita Resort Hotel rero niyo yaje ku mwanya wacu wa gatanu muri uru rutonde. Reka tuje ku mwanya wacu wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga Loka Golf Hotel, nayo nyene isanzwe iri mu gisagara ca Bujumbura. Iyi hoteli Golf Hotel yubatse impamvu ya golf ya Bujumbura, ikaba yubatse mu buryo budasanzwe ku buryo bwa kijambere bugezweho, ikaba ifise ivyo kurya vya luxury. Iyi hoteli bivugwa ko ikunda kwakira cyane cyane abantu barongoye amashirahamwe mpuzamakungu. Rero kubera service nyinshi batanga hamwe n'abakozi babo bafise bavyigiye babikora kinyamwuga, ibi bituma iyo ugiye kwarara mw'ijoro rimwe ryonyene wishura amadolari ari hagati y'130 hamwe n'amajana 230 mw'ijoro rimwe gusa. Kuri uru rutonde rwacu rero Loka Golf Hotel niyo iza ku mwanya wa kane. Rero muri uru rutonde ku mwanya wa gatatu tuhasanga ihotel Source du Nil, iri neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri centre ville. Ihotel Source du Nil ni imwe mu mahoteli ya kera Uburundi bufise, ariko kandi zikomeye cyane, ndetse ni imwe mu hoteli zubatswe kera ariko zikunda kugenderwa gushika uyu munsi n'abanyacubahiro batandukanye. Iyi hoteli rero iherereye neza na neza mu gisagara hagati, hafi ndetse y'ibiro vya leta. Bivugwa ko rero iyi hoteli ari nini cyane, iri vaste ku buryo bw'uko yifisemwo indani utumini apartment, ikagira piscine, restaurant, meeting halls. Kubera ivyo bintu byose rero bituma iyi hotel Source du Nil izimba cyane, binatuma iza ku mwanya wacu wa gatatu, kuko kugira ngo uyiraremwo ijoro ryonyene rimwe bigusaba ko uba ufise hagati y'amadolari 100 hamwe n'amadolari 200 ku munsi. Iyi rero Source du Nil Hotel akaba ariyo yaje ku mwanya wacu wa gatatu muri uru rutonde rw'amahoteli adasanzwe kandi azimvye ari mu gihugu c'u Burundi. Reka twigire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Hotel Club du Lac Tanganyika. Iyi hoteli nayo nyene iri mu gisagara ca Bujumbura. Iyi hoteli rero yoyo irazwi cyane mu gihugu c'u Burundi kandi irihariye, iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, ifise plage, piscine nini cyane, ifise tennis, ikagira na sport beach. Akarusho kandi ifise umutekano udasanzwe, ifise ibyo kurya biri class, ikagira kandi n'ibibanza by'akaruhuko. Iyo rero ibi byose babikwishurije nka service baba baguhaye, bikozwe n'abakozi baba badasanzwe bavyigiye kugira ngo bakire abagenzi b'abanyacubahiro. Nukuvuga ngo kugira ngo ushobore kurara vyonyene ijoro rimwe muri iyi hoteli bigusaba amadolari hagati y'120 hamwe n'amadolari 280 buri joro rimwe. Ubu noneho aho tugeze ngaha turamaze kugira kuri hoteli 9 zose zikomeye gusumba izindi mu Burundi.
ariko rero kugeza ubu ngaha tugeze, niba wakunze iyi video ndakwinginze ngo uyihe like kugira ngo tuje ku mwanya wa mbere. Noneho tudatevye reka twigire ku mwanya wa mbere aho tuhasanga Kiriri Garden Hotel. Iyo birumvikanira mu gisagara ca Bujumbura nayo nyene. Iyi hoteli rero iherereye ku musozi wa Kiriri, ikaba neza na neza irabana, ikaba iteganye kandi n'ikiyaga Tanganyika. Iyi hoteli rero ku bayizi bavuga ko iyo ukiyinjiramwo imbere iba irimwo piscine, restaurant kijambere hamwe na conference rooms. Hanyuma kubazi iyi hoteli rero bivugwa ko iyi hoteli ikunda kwakira abanyacubahiro mpuzamakungu. Muri iyi hoteli kandi hakunda gukoreshwa mu gukorerwa inama ziba zidasanzwe mpuzamakungu, ngo kandi ni naho abantu benshi basanzwe bakorera ubukwe bwabo bwa bundi nyene bw'abanyacubahiro. Iyi hoteli rero Kiriri Garden Hotel isanzwe iri mu gisagara ca Bujumbura, ifise ibintu vyinshi yihariye, niyo mpamvu yaje ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'amahoteli adasanzwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ku vy'ukuri ntaho bidiha ko Uburundi ari igihugu kigenda gitera imbere, nubwo atari za miliyaridi z'amadolari, ariko amahoteli yacu i Burundi arazimvye kandi atanga serivisi z'akarorero zitandukanye n'izahandi henshi wigeze kuba wumva. Waba uvuye hanze canke ukaba uri imbere mu gihugu rero, hanyuma ukaba ushaka aho kuruhukira kandi ukaba ufise umutekano wizewe neza, ngizo ihoteli 10 ushobora kuja kuruhukiramwo kandi ukumva umutekano wawe wizewe hafi y'150%. Uko vyogenda kose, waba urushe canke utarushe, ayo niyo mahoteli ushobora gushirako kwijisho mu gihe ushatse kuruhukira mu gihugu c'u Burundi. Ni naha rero nsoreje ikiganiro cacu aho twariko turarabira hamwe amahoteli 10 azimvye mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero imbere yuko ngenda, banza ureke ndakwibutse ngo ubanze ukande subscribe niba utarayikora, hanyuma niba warayikoze naho kora like, share, ukore na commentaire kugira ngo unterere icyumviro cawe. Ndagushimiye rero wewe twabanye kuva ikiganiro gitanguye kugira gisoje. Nayo jewe twabanye nari Abel Uwiringiyimana nk'ibisanzwe. Imana iguhe umugisha.